umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikiriza niyo avugwa hirya no hino ku isi. Nta hantu na hamwe usanga abarundi bateramye baganira iby'u Burundi ntibavuge ku bijanye n'amajambo ashikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye eka n'abanyamahanga batahura ikirundi. Ayo majambo tubona anacana ko ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikoreshwa muri kino gihe. Mu kiganiro c'uno munsi tugaruka kuri ayo majambo ku mvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye. Amagara batumire turi kumwe hano turanifashisha umwihwezo twagiriwe n'abahinga mu by'imvugo no gutumatubana kw'amakuru. Abatumire turi kumwe ni babiri, Leonidas Hatungimana harongoye umugambwe PPD gira ijambo, yaranabaye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Leonidas Hatungimana mwiriwe nakaze mu kiganiro. Mwiriwe cyane ndaramukije n'uwo tuza gusangira ikiyago hamwe n'abaza kutwumviriza. Urakoze namwe. Mutumira gira kabiri ni Bob Rugurika n'umumenyesha makuru mugenzanje akaba n'umuyobozi wa Radio Publique Africaine. Bob Rugurika mwiriwe namwe nakaze mu kiganiro. Mwiriwe Ines, ndakuramukije ndagushimira no kutumire. Ndashimiye kandi nabo turi kumwe hano muhora ndamutsa kandi n'uwo tuza gusangira ijambo muri kino kiganiro. Yego. Ndiko ndaremesha kino kiganiro mwebwe muriko muradukurikirana kiriraho kuri YouTube na Facebook ya Radio Publique Africaine, namwe turi kumwe hano ku rubuga rwa Zoom. Mwese ndabipfurije ikaze, ndabaramukije. Mukanya turatangura ikiganiro nyezina. Nkubodekwa yoja gahi gashinyiriza abanye imbere yaje. Tumugana ukuri. Mugabo yari cyubahiro mukuru w'igihugu. Wahehe. Shinyiriza amenyo. Yari cyubahiro. Ugambwe ibintu birazimvye genda muvyironderere. None ndigera ndababwira ko biraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Nababwiye ngo ndazuka natanganyika muraharira je nayiduganye. None nkubuje kuroba umunsi umwe gusa utarovye ni cakane ukazubona utanye miliyoni 12. Aho ucuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo bari kwara ngo yatubujije kumuvira ubona ariko aranywa jenywa mu byo ndondeye. Wewe uracari hasi ya iringana n'ingene ungana ngiripfa igabahera umuriyadi dasaze aramahera dahera ujya de famille par jour umuriyadi urije imisira ibihumbi 5 imisi ibihumbi 5 imyaka 13 urumva imyaka 13 wiyicariye usa wiya desamire par jour uyu munsi desamire ejo desamire higa ese desamire urumva warayiborewe hari igihe usiba warayiborewe ziraguhoma kandi ashaka kuzinwa gushikaho ziguhoma ukaziheba completely. Hari n'igihe rero tutagwara igitigu ugacupa n'ingoro. Bobo Rugurika duheri wawe uri umumenyesha makuru uramaze imyaka 20 muri uwo mwuga, warakurikiranye ku munsi abakuru b'ibihugu batatu, Domitien Ndayizeye, umuhisi Petero Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye. Ariko nk'umurundi warakurikiye warumvise canke waranasomye iby'abandi bakuru b'igihugu cy'u Burundi batanguriye abo batatu, eka mbere uranabona no hirya no hino uko abandi bakuru b'ibihugu bavuga yaba muri Afrika canke mu bindi bihugu. Mu gutangura kino kiganiro bagenda kubaze ahari ubundi mukuru w'igihugu wari bwabone yaba u Burundi canke ahandi afise imvugo nk'iya Evariste Ndayishimiye. Iki kibazo umbajije murakoze ni kibazo gikomeye kandi kigoye kwishura mugabo kinoroshe. Nuko nyene ni ibintu bisiga ubwenge, ni ibintu abantu dushobora no gutwenga, ariko ibi bintu ntibyari bikwiye, si byo gutwengwa kuko ni nakambaro kibara. Urumva ni umubabaro uravye icyo bita umukuru w'igihugu mu bihugu vyisoneye, mu bihugu biteye imbere. Si no gutera imbere muri ibi byo kuvuga ngo gutunga. Ibihugu vyisoneye, ibihugu umukuru w'igihugu, umukuru w'inamashinga amateka, umukuru w'igisirikare, umukuru w'ibanki, uwo wese abafise ibintu bimugenga, abafise ibintu abantu bamuzi ko bamubona. Reka rero mbere nk'uwishura ku kibazo cyawe ndakubwira yuko ivyo Evariste Ndayishimiye nibaza ko ego birashobora gusanga ko mu bindi bihugu hariho abandi ibindi bihugu ushobora gusanga navyo vyaragize igisida bikaronka abakuru b'ibihugu nyene
batazi amabanga yabo batazi n'ico bajejwe sinovuga kumure ko turabambere kuko je sindagenda ibihugu vyose vy'isi mugo muri kahise baratubwira ko hariho abakuru b'ibihugu bajya abantu abo rero bari bafite imvugo bavuga Evariste ije ntabyo ndamwumva ko mugabo nshaka kubabwira ko ivyo Evariste Ndayishimiye agira nibaza ko nico gituma navyise ko ari gisida Burundi bwagize kuko mu Burundi nta wundi muntu nibaza yari bwagize ibintu yari bwavuge bene ico mvugo hanyuma yari bwabe urabona umubeshi urabona ico bita umubeshi mu Kirundi ngira muri aco bita umubeshi burya abantu benshi duhora twumva abantu bavuga ngo umubeshi mugiye mu Kirundi nyezina umubeshi ni ikintu kibi cyane rwose ni igitutsi umubeshi si umuntu akubwira burya ngo hewe ngo ndaje mu nkubite hakurya ngo mubwiza kandi yaragiye myaka kabiri uko si ukubeshi uko wowe n'uguswaganya mugabo urabona umubeshi ico bita umubeshi umuntu avuga ikintu kandi muri we azi ko ari karabeshi mu gifaransa ngira muri buka igisomwa tugende kwiga bavuga ngo il dit oui avec la tête et dit non avec son cœur alors shaka kubabwira Ndayishimiye uretse ibi bintu ariko aravuga amajambo yamavuga yivuguruza ejo avuga ibi hirya ejo akavuga ibindi hirya ejo akavuga ibijambo biteye ubwoba sinzi ko nk'ubu mwebwe mwiyumvira muravye iyi nkuru yari karatera imbere y'abanyagihugu jewe nararavye neza iyi video ariko arasigura mwingene yasanze ngo muri yari ngo amahera menshi ngo adahera ngo yaranabiharuye ngo asanga ngo naho y'ibihumbi 200 ku munsi ngo ntibihera sinzi ko mubona abantu yari karabibwira murabona bajya abantu ntiyari kabibwira abanyamahanga ntiyari kabibwira abadiplomate ntiyari kabibwira abagwizatunga yari kabibwira abarundi bamaze iminsi bugarijwe n'ingorane z'ukubaho sinzi ko mwabonye ahejeje kuvuga ngo naho ushaka ukajya mu 200 ku munsi sinzi ko mwabonye nyene muri sare bajya abantu bose baciye barabana kubera ko muri bajya abantu ushobora gusanga hariho ubudahembwa umushahara ungana n'ibihumbi 200 ategerezwa kubitungamo umuryango wiwe wose akabariramwo amashure akabavuzamwo akabambikamo hariho abadashikana ibihumbi 200 muri bajya abantu ariko ababwira mugabo agacaza akabikindagirako akababwira ngo naho wogira ibihumbi 200 ku munsi sinzi ko wumva ni nko gufata umugwayi ukamusogota inkota nivyo rero Evariste agira amajambo yiwe sindabateri nagira nkoresha ijambo ry'ikirundi nuko ntazi ko ryo bari gitutsi mugabo ni ijambo bakoresha kuko bakunda gukoresha ntaryoheye gutureka nkoreshe imvugo mbabare amatwi nanze kuvuga ikirundi kibi ikijambo kibi amajambo yiwe ntaryoheye gutya simbona rero igituma abivuga ariko rero ngira ndababwira ikintu nkundira turaza kushika kumbure nkundira ndagihereze ko ibi bintu byose turiko turavuga tuza kuvuga nyagenda babwire nta kintu na kimwe gishasha kiriho kandi n'ibiruta ivyo muzobibona kubera ko mwibuke ko ikintu ca mbere Evariste Ndayishimiye Evariste ikintu ca mbere yakoze agishika ku butegetsi kumbura abantu barakunda kuvyibagira yagiye mw'ishamba atwara radio televiziyo by'igihugu atwara abahanuzi biwe muri presidence atwara na bamwe bita urabona protocole yiwe aja mw'ishamba abantu nabo atamuntu n'umwe atagiye gukora acababwira ati burya rero tena rinde ngaha kuramutsa iki giti sinzi ibyo bintu ko muvyibuka abajournaliste bo kuri RTNB bariko barakamira ngo jena rinde ngaha kuramutsa iki giti ngo jewe ngo kuva kera ngo twara abagenzi ngo kuva kera ngo murazi ko nabaye no mw'ishamba ngo iki giti twara abagenzi mbaye ndageza ngaho rero shaka kuvuga yuko ibintu biba mu Burundi abantu turabikina tukabitwenga kandi ari gisida nibara ryaguye reka mendageze cyane nkuko wabisabye Ego urakoze. Leonidas Hatungimana wari umuvugizi wa President Nkurunziza ko ariko baradukurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu niwe muntu amuri hafi ibikorwa ingendo by'umukuru w'igihugu byose ababizi amajambo ashikiriza arayakurikirana ari no mu yabamutegurira nkuko mpere nkaho nari mpereye kwa Bobo Rugurika Bobo agize ati nimboneka rimwe mu Burundi amajambo ya Petero ya Evariste Ndayishimiye ntanaryoheye ugutwi nawe nkubaze Leonidas hari umukuru w'igihugu ari bwabone avuga nka President Ndayishimiye hariho umumenyesha makuru yahoze akora ngaho kuri radio RPA
yakunda gukoresha ijambo ngo nakamuna. Novuga rero yuko imvugo ikoreshwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari imvugo y'akamuna. N'ubwa mbere sinovuga ngo narumvirije abakuru b'ibihugu benshi nk'abo mu Burundi bo nari maze kumviriza ni nciye ubwenge n'umuhisi Buyoya, hanyuma ni president Ndayizeye, president Ntibantunganya. Nabo bantu novuga ko numvirije cyane, nshobora kuba narumvirije uretse uwo mukuru w'igihugu navugira Petero Nkurunziza. Simvuga ngo vyarerade, ariko uru rugero Evariste Ndayishimiye ariko ntabwo nari bwigere numva n'ubwa mbere, sinarinzi ko binabaho mbere. Nabo ndagarukiriza ngaho. Ego wotubwiraga Leonidas amajambo y'umukuru w'igihugu iyo ayashikiriza habaye nk'imanza z'igihugu ajyama discours à la nation canke ajyashikiriza hariko habera umunsi mukuru wo guhimbaza uwo munsi, yaba amajambo ashikiriza yagendeye abakozi bo mu gisata kanaka canke ayashikiriza nk'iyo yagendeye abanyagihugu mu ntara zitandukanye. Ayo majambo yose ategurwa gutega Leonidas, ategurwa nande? Abayategura bisunga iki kugira ngo bashiremo iki na kiriya kijya kumbure bakireke, hanyuma umukuru w'igihugu abategerejwe kwisunga ivyo bamuteguriye canke ararikuriwe kubyihuza byose akivuga ibindi byiwe? Jewe sinkwigira umwigisha kugene amajambo y'umukuru w'igihugu ategurwa, ariko mwarahakoreye ngira mwarabona uko bikorwa. Novuga cyane uko nabonye byagenda igihe umuvugizi w'umukuru w'igihugu nabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu imyaka 8. Mu bisanzwe amajambo umukuru w'igihugu agenda kuvugira ahantu mu ruhame mu gisata runaka, yagendeye cyane yagendeye abanyagihugu canke ari umunsi mukuru runaka, ategurirwa mu biro by'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Uragenda rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu abanza kuvugana n'umukuru w'igihugu, baganira akamubwira intumbero yifuza yuko agomba iryo jambo ryogira. No kuvuga araguha intumbero, akakwereka ibintu muri rusangi, ibintu nyamukuru yifuza gushimikirako. Hama rero mwebwe muca mugenda mugatangura kurondera amajambo aryohoye ashobora guherekeza iyo ntumbero, mugaca mugenda kurondera mu bisata hirya no hino, mukamenya ico ibigezweho kuri iyo ntumbero yatanze, hanyuma namwe mugaheza mugashiramwo ibindi bintu mwumva abantu bipfuza ko yoshika ko cyane cyane nko mu gusozera icyo ashobora kwemerera nk'abanyagihugu. Hanyuma rero uko rero muheza gukora iryo jambo, muraheza mukarimushira, umuvugizi ararimushira akarisoma, arashobora kurimarana umunsi imisi 2, hanyuma akagutumako ukagenda akakubwira ati aha kuramwo iki gikuremwo iki naco sinari nifuza ko covuga uku, mugaca muganira akakubwira ingene covugwa. Ariko rero aho hari igihe bica bisaba ko uba ukamubwira uti yamara naho uvuga ko twokivuga uku, nabaje umushikiranganje yambwiye ko hari ikintu kimeze uku nuku nuku, ku buryo nimba urivuze uku wocu usanga ejo ivyo bintu uvuze bidakunda. Hama rero uko umwanya muguma muvugana, no kuvuga urasanga nk'ijambo ry'umukuru w'igihugu dufate nk'irabavuga ku munsi wo kwikukira bahimbaza imyaka dufate nk'imyaka abamaze ku butegetsi imyaka 5, urasanga rimara nk'ukwezi, rigenda rigaruka mu ugenda asubiramwa kugeza aho twavuga mbere tuti abamenyesha amakuru ngira nimwe mubizi twakunda ntitwabaha ijambo imbere yuko arivuga, kuko twavuga ati le discours ni au prononce, kuko naharya hageze ko arivuga hari igihe wasanga avuze ngo aka kantu nikakwiye kujamo. Ariko ico jewe n'ukuri novuga ku mukuru w'igihugu nyakwigendera Nkurunziza, yaca ampamagara agaca kanyereka ati aka ikaza kujamo ntako nza kuvuga, nkasigara ngwana n'ingere kavamwo nkagahinyanyura kugira ngo paragrafu yatangura
ntuze igice kakurikira ako kantu atavuga n'igice gatangurira bigume bishobora kuguma bifitanye isano neza. Novuga rero ko uko byagenda sinzi rero ko ubu amakuru ansumira siko bikigenda, ariko ngira ngo ico kibazo sico wambajije. Ko nabivuze tubwira ko amatwi agusumira umunsi bigenda gute, kuko nagira ndanakubaze nti wewe uravye uko bigenda kugira hageraho haboneka ijambo ashikiriza ukaraba n'ibivugwa, ikibazo kwa rukukubaza wibaza yuko ugiye umunsi bitegurwa bikurikiza iyo nzira. Uyu munsi unteragerageje kubaririkiza ubwa mbere ho nasanze hari ikibazo citwa no kwita la mémoire institutionnelle. Ibi ndiko ndabivuga kugira ngo nejo ushobora kuba umukuru w'igihugu abimenye. Nico gituma ndacishamwe agafaransa kugira ngo nta mukuru w'igihugu umunyagihugu ndabizi benshi nabo bategetsi nabo biza amashure kugira ngo bavyumve. Nta mémoire institutionnelle ikihari no kuvuga iki, no kuvuga ko mu bintu by'uburongozi, mu bintu byo kumuvugizi harategerezwa kuba umuntu umuvugizi yategerezwa kuba ari umuntu yoba agumanye na perezida umwanya utari muto kugira ngo amenye neza uko uwo mukuru w'igihugu yatumbereje agaca amenya n'ivy'igihugu ingene bimeze, kugira ngo azoza arahanura umukuru w'igihugu ati iri jambo ntiworivuga turazi ibyo wavuze mu mwaka uheze, tukaraba iryo nakaheruka kuvugira hariya icegera canke mukuru w'inama nshingamateka canke ibi n'ibi. None murabona nk'uyu munsi imyaka 4 amaze ku butegetsi, amaze kugira abavugizi 4. Yagize umuvugizi witwa Karegwa Jean Claude, hanyuma agira Eveline Butoyi, agira uwitwa Alain, uyu munsi ageze kuri Gatoni. Mu myaka 4 abavugizi 4. Ndo kuvuga ni nkuko umengo buri mwaka arahindura umuvugizi. None wumva hariho mémoire institutionnelle, ngicyo gica kibi kibazo cambe. Ica kabiri mperereje nasanze ngerageje kubaza mu munsi nta bintu bishika 10% by'ivyo baba bamuteguriye avuga. Acari jana ahubwo ngo mu bandi bantu ivyo mukuru w'ibarabire kure kubijana mu bandi bantu bakamurabira, mugabo arijana mu bantu yitabajama. Uyu agacamushiramwo akantuze agaparagraph ati urashiramo iki uravuga niki, uyu agashiramo kari nuvuga tusanga rya jambo ntirikigize nta coherence kirimwo, ntirigihamagarana, icavuze ngaha ntigihamagarana n'igikurikira, ugatusanga rero rwabaye urudubi. La coherence ikiburamwo ndazi kwibi umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora guca mpinyuza nk'uyu musi akavuga ati oya siko bigenda, mugabo narabidoriye. Nshobora kuba atariwe nabagije, ariko ndazi ko bafise uburenganzira nk'ibi mu bisanzwe aca bibeshuza ati ibyo yavuze sibyo kuko umukuru w'igihugu no kuguma umuntu amwambika n'agashamba naho noba ndageze. Yego, urakoze. Muri imyaka 2 iheze President Ndayishimiye yagiye ashikiriza amajambo ayobeye asiga ibibazo mu Barundi n'abakurikirana amakuru y'u Burundi, kandi bitera vyunyuka uko iminsi igenda. Uko twumvise umutumire wacu asigura itegurwa itunganywa ry'amajambo, aranatubwiye noneho yuko atariko bigikorwa. Antegura kino kiganiro naravuganye n'abanonosoye ibyo gutumatumana kw'amakuru communication hamwe n'ivy'amajambo asikirizwa discours. Umuhinga mu byo gutumatumana ko amakuru avuga ati naho amajambo President Ndayishimiye acikiriza abenshi babona ayobeye, harimo n'ubutumwa abashaka gutanga. Abantu benshi baribuka amajambo umukuru w'igihugu yavuze iminsi mike imbere yuko akombora General Bunyoni. Mu byo yagirizwe umunsi harimo ubushaka gutembagaza intwaro ya Ndayishimiye. Ico gihe President Ndayishimiye yavuga ko hari abashaka kumutembagaza, abadugije igitugu babona ko ari bihangange mu gihugu. Tukivyumva abatari bake biyumvira ico abikuye ko nico ashatse gucika. Leonidas ngaruki wawe, ufatiye kuri ivyo no kuri izo nsiguro abahinga mu byo gutuma nako bavuga, ubwo Abarundi ntiboza barumviriza neza ivyo Ndayishimiye avuga ko haba harimo ubutumwa mu mvugo yiwe iyobeye, abariko aramenyesha rimwe na rimwe ivyo ashaka kuzokora.
ego birashoboka nta gihe avuga atacagira avuge ariko novuga ko hari aho amajambo amwamwe amwiyaka akamwiyaka kubera atateguye neza ingene yavuga mugabo mu bihe bimwe bimwe aravuga ukumva ko hariho ikintu waramenyereye nk'ibintu bijanye n'umutekano mu gihugu ukumva ko avuze ahinyitse mugo ukumva ko ariko avuga umuntu ego ibyo birashika birashoboka ariko sinovuga ngo abarundi ngo barafata nka nkama ibyo avuga ngira ivyo bofata nka nkama nabo nyine bafasha amajambo yiwe nka nkama barabona ko bohava basanga ataho bageze yego Bobo Rugurika abatari bake bagira bati kuki aje kuvuga ibintu nk'ivyo nagira ko aza bagomba kumutembagaza twobonye bashikanywe imbere y'intahe ntabanze kuza kubivuga umengo ariko arabagabisha ati ivyo muri mwo nabimenye ufatiye kuri ibi yavuze ukabona n'ivyakurikiye watahuye iki mu mvugo Ndayishimiye Bobo nkuko wabivuze nivyo erega ibi bijambo akunda gushikiriza nakubwiye yuko bitaryoshe kumva mu matwi ntabigira misi yose hariho umunsi avuga ibimwerekeye ibimubabaje kijya gihe nivyo kijya gihe yaragiye ahantu aravuga ivyo rero mugabo ntugire ngo niwe wenyene abigira ivyo ni muri politiki n'abanyepolitike basanzwe hari abagiye babigira akavuga ikintu mugabo agamije ikindi ivyo nyine normal ni muri nico no kwita danger politique alors bien sûr bacisha mu discours alors kijya gihe reka dufate kijya gihe nyene kuko ari cyo waruvuze cyo gihe nivyo birakunda kuvugwa ko Ndayishimiye Jesse ndi sinabaye umusende defete mugabo Ndayishimiye biravugwa sinzi gituma sinzi ko ari navyo biravugwa ko ari mu bantu muri ya groupe yikiga kiza muri sende defete barakunda kuvuga ko ari muri hanyuma muri bari abantu babepfo nyene baba sinovuga ngo basuzugurike kuko Jesse nibaza ko ari kirema muntu yarakwiye gusuzugurwa mugabo biravugwa rero aho inkuru nziza amuhitiyemo yuko ari we yomukorera mu ngata aparama hariho abandi bitaneze muri abo rero bibaza bati mu bisanzwe twari twazoraba muri twebwe nico twarisoma mbike nitwebwe tuza amabanga y'igihugu nico twakoranye nawe imyaka myinshi nico dufite experience ivyo rero Ndayishimiye nawe ashite hajya urabona ariko aratwara leta wamaze kuba umukuru w'igihugu mugabo ukabuzi yuko ministre w'interieur agusuzugura ukabuzi yuko umushikiranganje wa mbere wawe agusuzugura ukabuzi yuko umukuru w'umugambwe atakwemera takubaha umukuru w'inamashinga amateka ruko nyene bagutunga gatoki biragutera trouble mu mutwe niho mvuga nti haragera igihe ukavuga amajambo effectivement abantu ntibumva icyo ashaka kuvuga mugabo bakumva ko hari mu gutumwa naho rero abahinga bavuga bati si minsi yose avuga amahupa ati hari igihe avuga ibintu biri mu butumwa niyo abantu batandukanye alors nibijya rero yavuze effectivement ariko arategura ifatwa n'ifungwa rya Bunyoni aho rero ivyo navyo nibimara kugira danger politique ni nko kubwira abamazi n'isafisa abo babivugana bakagira bati uragasohora wumve turabe reaction ufite nuko nije politique arabivuga kugira yumve ibizokurikira yumve ibikurikira ko bizoba bikomeye kumusumba canke yumve ko abantu bagiza ko kugira atagira iyindi ntambwe ivyo rero nivyo niteje politique ntitwobigiranya cyane n'imvugo buriya reka nawe mbere naho hari uno musateze n'ubishiganiro ni nk'akabazo bwo sindagusavyinyisha none ufashe nka bya bindi ahora avuga ngo yasanze mwivoka ngo ry'inyabihanga ujye mu kayokwe ngo rigugwa co kimwe ngo nivoka ujye muri leta zunze ubumwe za Amerika bigira bintu yariko arabivuga nivyo nta butumwa buba burimo yego arakunda gutanga uburorero bwinshi bw'iyo kubitse kurya ashobora kuba ari umuntu akunda gufungura ivyo n'ibisanzwe umuntu akunda kunywa aratanga uburorero kenshi ku bintu vyo kunywa umuntu akunda imiduga myiza yatanga uburorero arakunda gutanga bene ivyo rero naho nashaka kuvuga nti si minsi yose haba harimo ubutumwa hari n'igihe nyene ahuruduka reka nkoresha iryo terme si terme si gitutsi ariko hari igihe avuga ibimuciye mu mutwe nyene bisunitswe n'umuyaga nawe nasigaye arimva ati mbevya bintu bifite gute nyanda ahora avuga muramaze kubona ko bimwe avuga yuko abarundi boroye ibisiba bakagira ibifyera navyo ne boja bakaba biyaze masubutumwa
ahubwo bijya harimo gusuzugura abantu wababwira uti mwamuvuga ngo murashonje kandi nzi ko hari ahantu bajya imitiba mwe ntimurajya imitiba ntimurabona ntimurabinzira icyo nica bashatse kuvuga hano naho rero ndashaka kuba ndagejeje si iminsi yose haba harimo ubutumwa nibyo arabikoresha rimwe muri politike ariko ugiye kuraba kenshi ndayishimiye ibyo avuga harimo guhuruduka ukabona ko yavuze ibintu wenyine adashobora gutahura icyo yavuze kandi ukabona ko no mu bamugendanira bavuye mu gahunda bamaramana reka ndakwereka wowe wamivugana n'abahinga mu by'imvugo buriya imvugo si aya majambo dusohora gusa imvugo iraca no mu masinye wewe uranabizi hari icyo bita nk'iyo wumvise mu gifaransa bavuga la langue des signes la langue des signes ni imvugo abantu batavuga batanumva kenshi bakoresha abo twe twita abanyamurage canke abantu batumva neza ni imvugo ijya mvuga irakora rero ndashaka kwereka sinzi ko muraraba muzoburara neza iyo ari karavuga bijya denise ibijambo muzorabe neza uhereye kuri bajya bamukikuje bajya bicaye imbere yiwe bajya bamukikuje haba muri security muri protocole na cyane cyane muri bajya banyocubahiro bicaranye muzorabe iyo tanguye kuvuga bene ivyo bintu murabe mu maso habo hari abucu ubona baraba hasi hari abucu ubona bagimarariwe hari abucu ubona bagomba kwifuka nyene mu maso kubera ko ubona ko aribo bamaramaye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kuko bo baba bazi ko ari umukuru w'igihugu wabo abatwara iyo rero bumvise avuze ibintu bitagira umutwe n'amaguru uzorabe niho ubona uti aha hantu aragize ikintu kidakorwa reka ngume singume nkoresha amajambo abamwe n'abandi bashobora kuguha insiguro zitarizo mugabo naho rero nashaka kuvuga bo hanyuma kandi nkaguma ndabivuga yuko n'igisida mugabo rero unkundiye bijya bintu iyi mvugo ndayishimiye sindi kumbuye ko tutazwa bishikeko ariko je ndakubwire ikindi kintu isigura turaza kubishika ku nkondera turabandanya imbere mu kiganiro umuhinga ndavuge ko navuganye muhinga mu by'amajambo no wo gutumatumanako umuhinga mu by'amajambo we yagize ati ego president Ndayishimiye abafise ubutumwa ashaka gutanga ariko abivuga kutariko avec maladresse mu gifaransa imbere yuko nsubira kubaza abatumire reka ngaruke ku gice cy'inyishu yatanze mu kiganiro president Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu muri Kigarama umwaka uheze hari mu ntara ya Cankuzo yishura ku kibazo cy'ubuzima budinje mu Burundi abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none je ndigera ndababwira ko biraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibikora bizimvye kandi ndabifise cyangwa muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nzadasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock nece ntandaze ko bizimvye none no bimenya gute Jano imenya none mweho ni kubera mutogira nkuko kubera iki mutogira uko avuga ngo inyama zirazimvye ninde yakuje korora inkwavu ninde yakubujije inkwavu zorerwa mu kantu gatoyi cyane ninde yakubujije korora ingurube hari iwanyu vuka ninde yakubujije korora inkoko ku buryo wiha ukiha ibyo kuguma ubaho useze bikure mu mitwe tuje ku kivi twese je ndabwije kuri ndo murimyi nababwiye ngo ndazuka natanganyika muraharira je ndayiduganye nta muntu n'umwe yavyimbira ko Tanganyika ishobora kuduga muka nabonye kwiduga none nk'ubuje kuroba umunsi umwe gusa utarovye ni cakane ukazubona utanye miliyoni 12 aho ucuza kuvuga ubonye n'inywere ya kavinyu ngurumva rero ngo bari kwara ngo yatubujije kumuvira ngo nari kwara je nwa mu byo ndondeye wewe uracari hasi ya ibingana n'ingene ungana Leonidas na Bugurugurika badufashije gusesangura amajambo ya president Ndayishimiye avuga ati nkaho yashaka ashobora kuba yashaka guhimiriza abarundi kwijukira uburimi n'ubworozi bwinshi yitanga ko akarorero ko nawe ari hejuru ya bose abikora ariko batebishikirije nabi cyane avec maladresse niko mubibona canke mwebwe hari ubundi butumwa mubona muri iryo jambo mbere kuri Bugurugurika bon je nariko ndanabiraba narabiravye mugabo usubiye kubiraba ni hano ni umubabaro ko ni nk'inkota ibiriko iragusonga cyane cyane muri bajya abanyagihugu sinzi ko n'ubu babonye abanyagihugu bari hajya hariho abariko barabitwenga ukabona ko ari bya nyine by'abarundi bagira bateka twe gutwenga ubwo wabonye ko hariho n'abandi ariko aravuga bibereye kuri telefone bajinyitse bariko biraka kuri telefone je ngenda kubwize ukuri uko numva yaba uwo muhinga twari kumwe mu kiganiro
nari kumusaba uruhusha rwo kumuvuguruza si kumuvuguruza ngo ivyo yavuze yuko atari vyoya nari kumubwira ko jewe atariko ndabibona nari kubimubwira kubera iki nagenda kubwire ngaho nta butumwa na bumwe jewe numvisemwo bwo guhimiriza abantu kurima bwo guhimiriza abantu korora ikintu nkuyemwo kimwe gusa nkoresheje ayo masinye yiwe uko avuga yiyamamura urabona ngene yiyamamura n'amaboko ingene afite agahemu mu maso insiguro nkuyemo n'izibiri reka ndazikubwira ni insiguro z'umukuru w'igihugu atamugambi n'umwe yaja hanyuma akaba arikagira amafaranga y'igihugu iruhande yo kuyajya hari hayo biba atunzwe n'amatagisi y'abanyagihugu mugabo akaguma yumva hirya no hino ahagiye hose akaguma yumva abantu bavuga bati ariko rero ngaha burya inzara abanyagihugu bidoga inzara Vemirate bigatongora mucamutse igitega mbere no mu bafonctionnaire inzara no mu barimyi inzara no mu badandaza inzara ibi bintu rero mubonye muri president Ndayishimiye ngenda kubwire nico mu gifaransa bita paranoia no kuvuga ko ni nkihahamuka reka ndabikoresha mu majambo yaguci kirundi uwunkosora arankosora Ndayishimiye ni nkuko yamaze guhabagurwa n'imvuga guma yumva hirya no hino bamubwira yuko abarundi bashonje nawe akaba nta nziguro abifitiye nta nyishu abifitiye agaca rero ahitamo kubajyagagura hajya ni nko kuvuga ati ndabiyamye jewe abantu bose mwaba muko murambwira ko abarundi bashonje ko ndabiyamye ntagire umuntu azosubira kwivuga kuko je sishonje bashaka nabo gukora icyo nkora bakabaho nkuko mbaye yibagira ko we wari umukuru w'igihugu yibagira ko abeshejeho n'aya matagisi yaba abanyagihugu nyene bariko barira inzara uno munsi yibagira Ndayishimiye yuko muco abanyagihugu bamugaburirira bamwambikira yibagiye ko ari kubwira yiteho ivyabo yibagiye ko ari kugira ashinge politike mpuzamakungu yotuma Burundi bugwa mu kaga buri no kugira tunganye neza igihugu nico bamugaburira ibi bindi rero bamaze kumugaburira mwabonye ko ku mwaka bagwizana kabiri amafaranga yo kugaburira yo gusuma kumusumira nta wuzi biba byabaye mu muryango wawe mugabo nshaka kukubwira iki bijya ani ni bimwe ndakubwira ko ni ngenda bisiguye bwa mbere ni paranoia y'umuntu babaza ibintu atanyisha afite agatashagura ico niyo insiguro ya mbere ndabihana insiguro ya kabiri biragaragara yego naravyumva ariko arabigaragaza ko Evariste Ndayishimiye atabuntu afite nukuri ngenda babwire mu kirundi no mu ndero y'ikirundi murabizi erega none jewe sinabuta byesiri muse barundi kavema siwe ariko urazi ko ariko abarundi bamwe bamwitana cyane nkaho mugambo wabo kandi uno munsi nibo bari ngaho mu gihugu bamwe nibo bari bashonje iyo nzara rero uno munsi nyuma hari abarundi bamufata nk'umuvyeyi bakaba barashobora kurungika ubutumwa bukamushikira yuko bashonje kuja kubashinyaguriza gutyo uko ariko arabikora ababwira ati jewe ntimudosubire kundaba ngo ndiko nimira kavinyu genda munye namwe kandi je nywa mu byo yarondeye hehe ko bimwe ari ivyo abanyagihugu bamuhera ukuntu ibindi ari byo yiba na rero mvugani arabuza ubuntu muriwe kandi niho ngomba gusubiramo iyo igihugu gifite umukuru w'igihugu atagira ubuntu nitutangare nibi bishika nibi biba kandi nibi bizoba nejo na hirya yejo iruhande yo kubasondesha bimwe biteye ubwoba ariko arabima imiti ariko arabima ifumbire hasigaye yuko azobegeranya akabica ivyo nivyo jewe mbona nibwo butumwa mbonye mu mvugo yiwe nayo kuvuga ngo harimo message ngo yo guhimiriza iyo bari guhimiriza yari kubivuga muri politike y'igihugu akavuga ati uyu mwaka ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi twagwijije na 5 bije ubwo bushikiranganje gahora bukoresha abanyagihugu ndabahimirije nimugende mu makoperative nimugende mutware imigambi y'uburimyi y'ubworozi muyitange hariya mu makomini wanyu muyitange mu bigega turiko turashinga aho niyo yari kuba ariko arahimiriza abantu kurima no kwijukira kurima no korora rero ku majambo make Evariste Ndayishimiye yarahahamutse kubera ibibazo byuzuye mu gihugu atanyisho afitiye Evariste Ndayishimiye aramaze kugaragaza akatari gake ko atabuntu agira nta buntu nta mpuwe nta mbabazi nta mutima w'ubuvyeyi afite
Leonidas Hatugimana bw'uruguri kati Evariste Ndayishimiye nta nyisho afite ibibazo biri mu gihugu ahitamo kujyagumba abanyagihugu nta n'ubuntu yerekana nta buntu afise agendera mwebwe muri iyo nyisho yatanze ku kibazo cy'ubuzima buzimvye buri mu gihugu arongoye mwebwe mubivuga kwiki hari ubutumwa ubonamwo kumbure yari afise ashaka gutanga mbwa agatanga nabi canke namwe muvuga nk'uko kwa Bobo emwe ntaho notanira na Bobo nta butumwa ariko aratanga ahubwo yabuze inyishu kujya no kubura inyishu hanyuma ugacupfa kwadukana ibiri mu mutwe wawe ibisunitswe n'umuyaga no kuvuga ngo harimo imvugo harimo ubwishime bwa mbere bwobwo ubwishime bwuko wewe hari ibyafise mugabo nkuko Bobo yabivuze nta buntu burimo nta muntu yo kubwira ko ashonje kandi ico kintu ariho kiri ngo uhere kumuryagumba uhere kumwereka ko wewe uhaze utegereza kugira imvugo yerekana ko wumva ufise impuhwe zo kubona hari umuntu ashonje ari ukamuha umwizero mugabo ntumuryagagura umwereka kumengo kuba hari ica kenye umengo biva kuri we gusa hariho rero novuga kwiyakwa n'amajambo aramwiyaka nuko gusa mwiyaka kenshi bica bigorana kuvuga ko umengo riramwiyatse iyo riguma rimwiyaka kuko amwiyaka kenshi ni kibazo ngira ngo ngira na kamera irimwo amajambo aramwiyaka cyane kandi adatumbereye na gatoya ayo simvugo y'umukuru w'igihugu aho nukuri simvugo y'umukuru w'igihugu na gato mu majambo Evariste Ndayishimiye yashikirije mu ntango z'intwaro yiwe twaramubonye aririra abacamanza ngo ariko arira mu kibanza c'abanyagihugu bamwituye ko babohewe amaboko imugongo n'abacamanza uretse ko twumvisemwo bimwe twese twari tuzi ibibazo by'ubutungane abasesanguye amajambo yiwe babonamwo ko bwari uburyo bwo kuryoshajyosha abamukurikirana cyane cyane abanyagihugu ukwiyeza yerekana ko bimuhanze mu bandi ko adashima uko igisata cy'ubutungane gikora igikomeye nk'uko abahinga babitubwira harimwo n'ubujyajya hypocrisie kuko ariwe kizigenza mu gihugu ashoboye gukosora ibyo adashima mu buhinga bw'ivyuma badufashe baducishirizemwo ibyo yavuze abwira abacamanza hari muri Nyandagara umwaka wa 2021 kona barundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburi abantu 50 bariko baranya barizwa n'iki gutungana mbwira umukuru w'igihugu cyo iki wogira iki na cyane uzirikana neza icyo ujejwe ugatusanga bose bariko bararira abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyitase baruti urazi guheza kugira umuntu ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi burenganije ari wowe umurenganije ani yumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga 1000 kandi gasanzwe barira musego reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntwahora mubabona nta asambere general y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10 reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje fisa kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira ubutungane mu Burundi buriho dusoma amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza murabona abantu bari muri nga ubunyene mwohinduka ubunyene Uburundi bwaca bugira amahoro ategekwa ngana burya muri teguriye guhinduka mwebwe ubunyene urabona kumungana aha muri iyi nzu ubunyene mutima mweranda yoza
mwese agaca baza kumwe yagenda babatumwa 12 agacaca mwe wese uburundi bwaca buronka amahoro. Leonidas mperi wawe na Bob ikibazo ni kimwe no kuri wewe uca wishu inyuma Leonidas ayo majambo duhejeje kumva Leonidas urabonamwo ubujyajya canke karakagoheye ariko avunira abacamanza ngo bahindure uko yari asanze bakora aho yari amaze umwaka urenga gato afashe ubutegetsi. nta kagohe nukunanigwa abarundi ico bari bamukeneye ko nuko afata ingingo agahindura ibintu ivyo aza kuvuga nabo nyene bivyo basanzwe bavuga barabizi none abunguye iki umukuru w'igihugu none agejwe kurira abarira n'abanyagihugu none nawe acaza kurira ngo bice bitangiye ihenyisho ariko kandi harimo no kudasonera inzego nivyo mu rwego rw'ubucamanza harashobora kubayo uyu nuriya nabariya bo bakora nabi ariko gucuza gutuka ubwo rwego bwose ngo aba bantu bose kandi ariwe witeze ko mutegeza kubandanya mukorana nabo ikibazo wewe gushika iyi tariki urigera wumva ku by'urwego rw'ubucamanza hari ikintu arakora hari abantu urumva yafashe ati ubu rero habaye inama ni haba amatora mashasha ni habe amatora mu ntuze mu rwego rw'abacamanza hari ikintu urabona ariko arakora koko kugira ngo ahindure imikorere y'ubwo rwego na gatoye ko habaye ico bise les états généraux de la magistrature hariho ikintu cavuyemo hari ico yo bari kwarakoresha uyu munsi n'ubundi ngarutse hahandi nukunanigwa nukubura inyishu hamugaca amajambo agaca novuga amwiyaka kandi amajambo ameze nko jambo likukunze likuguma munda ariko n'amajambo adatomoye n'amajambo akavugwa n'umukuru w'igihugu na ivyo vyukurira narire none arize bihinduriki ivyo vyukurira byo ni nkukwiyeza ku banyagihugu kugira ngo yerekane yuko umengo basangiye umubabaro ubwo abanyagihugu ntibifuza ko basangira umubabaro bifuza ko bakura ko uwo mubabaro none naza kurira mu bisanzwe ni kimenyamenya ko yananiwe none yananiwe nuko acananirwa no gufuma ngo acavuga ati cyana Mugurugura kijambo ni kwawe nariko ndaraba ariko nande nihemura reka ntwenge kuko naje sinoja mu byo gushavura mugabo mukana ariko ndaraba neva ariko aravuga kujya nakubwiye ibintu avuga ntibinezera amatwi kandi ntibinezereza imitima y'abantu ariko reka ndakubwire ayandi majambo abiri uko neva sigura ibi bintu avuga wowe nyene uravuze ngo yaravuze ngo yaragiye imbere y'abacamanza ngo arira ko d'abord ntarira bo hari ibintu bibiri nshobora kuvuga kandi akagitutsi kirimo bishobora kandi kenshi biba biri n'inyuma y'ayo magambo yiwe umukuru w'igihugu wacu dufise n'uburenganzira bw'umugabo biravugwa iyo tuganye n'abamwegereye yuko aranywa cyane aranywa inzoga nyinshi sigitutsi na gato kandi nawe murundi urazi ko akunda kuzivugira murabona ariko aravuga ati hari n'igihe warayiborewe ubyuka bikakunanira gufungura ayo mahera desamira akaba aracitse umukanya wumvise ariko aravuga ibya kabinyu ngo bamubonye ariko anywa kabinyu n'ubu rero akunda gutanga kuko arabikunda hanyuma iyo anyoye rero kenshi ngo ajya amasaha akuze cyane bugiye guca rero kenshi iyo afise nk'urugendo nkaho aja guhura ni amanama yateguwe nk'indwidini urumva rero iyo azi nko mu cyango ducange mu ruyiko ari abacamanza bose urumva bategereza gukoranira arinanata nyene akabana kitera mu muduga akagenda mugabo mwumve yuko ivyo murabizi nico gituma hariho na alcotel murabizi iyo ataronse umwanya ukwiye wo kuruhuka akagenda yajyanye saa 10 y'igitondo saa moya akaba yinjiye mu muduga akaba aragurutse mw'isaha imwe akaba arashika aho hantu agiye kugirisha inama agaca imbere y'abantu bakavuga kenshi zijya nzoga aba yanyoye ziba zikimuribi mumenye jewe ndi mu bantu naranyoye nubwo hari igihe shika urumva ariko ndavuga nta numwe atazi yuko inzoga zafite umwanya zimaramo kandi nta numwe atazi yuko hari urugero rw'inzoga ukora mu mutwe rero nashaka kubabwira yuko
abantu bamwegereye hariho abatwigirira kandi nabivuze ko atari igitutsi n'uburenganzira bwiwe uretse ko yiga ku magara yiwe n'amabanga yiwe yodara arabingera bigenda nshatse kuvuga yuko kenshi biba birimo nshaka gusigura ivyo byose biba birimo aho mubona avuga ibintu atategerezwa kuvuga avuga ibintu batamwandikiye nta muvugizi we ashobora kumwandikira ngo uze uvuge yuko urira mugabo harimo ikindi kintu abamuzi abamwegereye abo bagendanye bakoranye kumbure na Leonidas arashobora kwicara bivuze ko baravuga ko Evariste Ndayishimiye ari umuntu w'umwiyorobetsi hypocrite kandi ari umuntu afite na cynisme mu kirundi kino cita ariko kandi byongeye harimo ibintu nyene by'ubwiyorobetsi n'agahemo cynisme nazo harimo ibintu by'agahemo hakaba rero harimo n'ikintu icyo nariko ndavuga cyo kwiyorobeka mwo ivyinzigo ngaha reka ntavyo twoshiramo mwo reka ndakubwira dufatiye kuri bari karavuga sinzi igitso navuze hari akantu iburaya mu bihugu biteye imbere abahora baraba amafilme barabizi ndibagiye bakita n'agatesero zo mensonge iyo umuntu ari karaburana iyo umuntu ari karabazwa mu gipolisi no ibihugu bikomeye iyo barariko barabona ko ari karabesha barakamuzanira bakakamwambika hari igihe bagashira iruhande nyene y'umutima canke bakakwambika ari nka kujya bakwambika isaha canke iki kagafatana n'ijya mitsi nyene itera ijya mu mutima kakerekana hariho dogre babona bati uyu muntu ariko arabesha rero sendi nkakarungira ndakwereke iyo video ze gusubira kuyiraba sinzi ko abonye ingene ahezagirika avuga ariko arahezagirika urabona ko impemu ntatekanye arahezagirika mu kuvuga sinibaza ko yaragwaye bisigura yuko umuntu w'umubeshi iyo uri kurabesha imbere y'abantu amajana umunani guca imbere yawe ntimwibaze burya ikiremwa muntu hajya imana yaturengera tuzi hajya ntubone yigira igihangange umukuru w'igihugu uri kurabesha imbere y'abantu amajana umunani nta mahoro ugira mu mutima ntibiba byifashe neza rero naho ubona avuga ahezagirika ahemagirika ukuntu ukabona ko intonation ukungene avuga bidatekanye naha rero ngira ndabereka ikindi cyane nyuma gituma ndababwira ko ibi byose ari ububeshi murabona ko ariko aririza avuga ngo ibintu by'ubucamanza ngo araje kuririra imbere y'abacamanza ngo arababaye ingene ngo abanyagihugu ngo barenganywa genda babwira nta muntu wa mbere no musi mu Burundi ariko aravyonga ubutungane ariko akoresha naba amategeko nka Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe ivyo murabizi Evariste Ndayishimiye yigwaraho nyanga amategeko y'ibwirizwa shingiro ariko araturungikira abasirikare bacu kwicwa akabadangaza icamunara amadolari akuye mu banyekongo kwa Tshisekedi ni Evariste Ndayishimiye arazi ko subutungane burya ariko arungika abana b'u Burundi kwicwa kwisonga kwicumu kandi azi yuko bitakurikije amategeko bijya bintu byategerezwa kwemezwa mu nama nshingamateka inama nshingamateka yategerezwa kubibabwira bakagira icyo yavuze ko ntiyabikoze n'amafuti nyene bagenda bagakorana na chef d'état-major n'uwundi musirikare umwe bagaharura amahera bazinjiza bagaharura ayo bazojya kuri umwe bagaca bagomora ingabo zacu none ubwo n'ubutumwa none raba bajya abasirikare no muti bafungiwe barabitse makuru bafungiwe mu Burundi baraye bacira imanza z'imyaka 30 kujya n'ubutumwa bijya se Evariste Ndayishimiye ariko arabi kubera ko banze kugwana ari amadolari yiwe azarinjiza ari uko abasirikare bacu bakuye muri Kongo none ubwo n'ubutumwa gute dushobora kuvuga umuntu tukemera ibintu ariko aravuga by'amahoko ari ndaza babwira baba abantu afunze aba bagenzi bacu bamenyesha makuru ba Florian Irangabi nibafunze n'abantu bo muri president Evariste wenyene yirirwa arabivugana n'aba arazi ko ujya Florian Irangabi arengana none mwe arigeze mwumva avuga ati nahato bivuga mu ijambo mugabo akakora utuntu mu kinyegero bakarengana aba ba muganga ba Dr Christophe Sahaba ubona ibitaro yararongoye bariko bariyica bono none bazafatanye bariko arabiko rega niba Evariste Ndayishimiye ariko arabiko yaravyibwiye no mu kigali ati jewe nivyo narumvise amaradiyo amvuga ico gihe yavuga RPA nivyo narumvise amaradiyo amvuga ko ari jewe ngo ndiko rego ngo jewe navuze ko uwo muntu ngo yofatwa bakabaza ivy'amatungo ya leta none raba urubanza rw'iyo rwaranze kuko n'abacamanza baravuga bati none ibi bintu tubikoze iki ibi bintu deja turiko tubihonyangado aze none tubigenze gute mugabo kubera ko ari Evariste n'uriya muhungu atwara iperereza General de Poste abarurema nibo bamufunze bariko baramwica bariko barabica aba bose hari abantu benshi aba bakema Nkurunziza bakuwe muri za etazi bararenganywa ku bintu by'abantu banyengeserewe n'ibigo z'amacakubiri bari muri za Canada hari umuntu ngo sinzi ibyo byamushike mu mutwe nibo bamudodobereje uno munsi arafunze bariko baramwica mu Burundi Evariste Ndayishimiye arabizi mugabo kubera amacakubiri yabo
bavuga bati uriya mutuzi reka tumukomeshe ariko arabikora rero naha rero zenda babwira hari ibintu bingora muriko murambaza nk'ibi bya Evariste mu mbabare sicaburiye wewe mugabo hari bingora kuvuga ngo Evariste bareka kuvuga ubutungane ariko avuga ubutungane gute kandi aribo bari karabwije naha rero kuvuga ni arabesha n'umubeshi bavyita mu gifaransa mu Giswahili sinzi iki iterme bakoresha bavuga ngo kapanyuma urano wa mubeshi wa nyuma Evariste iyo ababishoboka abarundi bamwe hari umugwi w'abarundi bakorana bakaraba bagakoresha umudari w'imimaramare w'umubeshi wa mbere mu Burundi bakaba umwandi kuko arabesha akabesha ku maradiyo akabesha kuri televiziyo akabesha mu ngingo afata none mwe mumvuye umuntu ngo reka mbe ndagejeje mugabo kwari kuvuga yuko ibintu byose avuga ibi byose ariko aravuga n'ububeshi nta butumwa burimo nta butungane Evariste ndayishimiye